Bakunzi ba Shiramatsiko TV ndasubiye kubaramutsa no kubahereza kaze mwe mwese mukunda kandi muganakurikira inkuru n'ibiganiro ducisha kuri no shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube ya Shiramatsiko TV. Muri kano kanya rero ni umwanya w'amakuru yihuta arabana n'umutekano ahejeje kudushikira. Ibintu biteye ubwoba bibandanije kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye ararajwe itiro ku rugero rukomeye cane na General Godefroid Niyombare. Turutse yuko General Godefroid Niyombare kuva yagerageza guhirika ubutegetsi bw'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza kugezana n'ubu leta ya CNDD-FDD iracamutinya ku rugero ruteye ubwoba. Hari amakuru avuga yuko Ndayishimiye yoba agira ngo agire ibitero bikomeye cane ku gihugu cibaye c'u Rwanda, ariko ngo ivyo bitero bigamije kuzana General Godefroid Niyombare yapfuye canke ari muzima. Ni mu gihe andi makuru aturuka kubegereye General Godefroid Niyombare nayo avuga yuko hageze ko General Godefroid Niyombare kuri ubu ngubu ari ku kivi yoba agira ngo akure ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko abona ubwo butegetsi bwakomeje kwinangira bukabandanya gupfukama ku gakanu k'abarundi. Hari ibiriko biravugwa yuko aya matora yimirije umwaka wa 2027 ashobora kubamwo imvururu zikomeye cane mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD butakikubita agashi ngo bukore amatora ahuriweho n'abarundi bose, ndetse Ndayishimiye agakora n'akigoro ko kugarura abana b'u Burundi bari mu mihingo yose itandukanye y'isi bivanye n'intureka zatejwe n'umuhisi Perezida Nkurunziza mu gushaka kwihagira ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro. Hari amakuru menshi rero avuga icuka cibi c'intambara ibandanije gutegurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ku gihugu cibaye c'u Rwanda, ndetse hakavugwa n'andi makuru avuga yuko General Godefroid Niyombare, umuharere ditabara ndetse n'indi mirwi y'abarundi shaka kubogora igihugu baba bari ku kivi, kandi ko noneho hageze ko baza gukura ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD babona yuko bwishe igihugu imyaka 20 ikaba iheze, ariko igihugu kikaba gitera kija inyuma. Kuri ubu ngubu hari amakuru ateye ubwoba ariko arava mu masoko yacu avuga yuko ibintu vyoba bigira ngo biyangare muri kino gihe. None hagati ya General Godefroid Niyombare bivugwa yuko afatanya n'u Rwanda na Perezida Evariste Ndayishimiye, ninde ari buze gutsinda ino ntambara mu gihe Ndayishimiye nawe nyine ari no mu yindi ntambara iteye ubwoba y'amatora yimirije mu mwaka wa 2027, igihe bivugwa yuko no mu mugambwe wiwe ndetse no muri bamwe bafatanije kurongora igihugu c'u Burundi havugwamwo ibintu vyinshi cane vya zuguruzuguru mu butegetsi bwiwe. Ndayishimiye arahakana ivyo gufasha FDLR gutera igihugu cibaye c'u Rwanda, yamara Terence Ntahiraja we yaraye avyemeje. Vyano makuru tugira ngo tubigaruke ko mu buryo bw'idonedo, aho hari amakuru menshi avuga kugene Ndayishimiye yoba ariko arategura ibintu bikomeye cane ku gihugu cibaye c'u Rwanda, aho Ambasaderi Terence yahejeje kwemeza ko CNDD-FDD iri no kugerageza kwica abahungiye muri Belgique. Ngabo bose ngo CNDD-FDD yamenye yuko bakorana amanama na General Godefroid Niyombare, umuhari Red Tabara ndetse n'abandi barundi bashaka kubahora igihugu cabo. Kuri ubu ngubu CNDD-FDD ikaba ishaka kubica ikoresheje amarozi ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo no kubica abakozi b'iperereza bahejeje gushirwa mu mihingo yose y'isi. Ariko nanone bivugwa yuko hari amakuru akomeye cane yuko nyine abo bose nabo barikanuye, kandi na CNDD-FDD yoba irikanuye mu kubimbira icobo. Ariko muri kino gihe havugwa amakuru yuko ibintu bishobora kuzamba bigatituka kurusha n'ivyabaye muri 2015 ubwo Nkurunziza
yashaka kwihagira ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko n'ibwirizwa shingiro. Amakuru yo kwizera yemeza iki ava mu masoko yacu? Reka byose nyine tubigarukeko mu buryo bw'idonido. Ambasaderi Terence Ntahiraja aherutse kwemeza ko CNDD-FDD nyine iriko iragerageza kwica abahungiye muri Belgique ndetse no mu bindi bice by'isi bitandukanye. Ejo haheze twarabashikirije inkuru ivuga ukugene Ambasaderi Terence Ntahiraja aherutse kwemeza ivyahora bihakanwa na Ndayishimiye. Yaremeye kumugaragara ko CNDD-FDD ikorana n'umurwi w'inkorabara FDLR urimwo abahoze barakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994, ihonyabwoko ryibasiye mu bwoko bw'abatutsi mu mugambi wo gutera u Rwanda. Muri icyo kiganiro yahaye umuhora wa YouTube Main Switch 257 yaranamanze ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko bugerageza ibishoboka byose kugira ngo bwice abarundi bahungiye muri Belgique muri 2015 ndetse no mu bindi bihugu bibanyi by'u Burundi ndetse n'ahandi hose abarundi boba barahungiye. Abahungiye mu Bubiligi bari basanzwe bavuga ko iperereza ry'u Burundi Service National Renseignement ribarara ku mugono. Ibintu Terence Ntahiraja yavuze ntibimenyerewe muri diplomasi, ariko yagize neza cyane kuko yemeje ibyo CNDD-FDD yahora ihakana. Ibintu Terence Ntahiraja yavugiye muri kirya kiganiro ndazi ko bitanezereye sebuja wiwe Ndayishimiye, ariko byaranezereye abarundi baba abaturatuzwa hagati mu Burundi canke mu mahanga. Mu bisanzwe Terence Ntahiraja yaremeje neza ko ivyahora bivugwa ko abarundi birirwa baranyuruzwa bakagenda amazima yongo mu kugaragaza umujinya ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufitiye abahungiye muri Belgique ndetse no mu yindi mihingo yose itandukanye y'isi. Ambasaderi Terence Ntahiraja yagize ati ntibabone umuntu ahoze ngo nta bikorwa biriko birakorwa, bose turabazi, turazi aho baba, amadrese yabo turayazi, turakurikirana ibikorwa byabo, abava mu Bubiligi baja mu manama aha mu karere za Buganda ndetse n'ahandi bagahura na General Godefroid Niyombare ndetse n'imirwi yitwaje ibirwanisho irwanya leta ya Gitega na bamwe mu banyepolitike bahunze kubw'ivyo bakoze mu gihugu c'u Burundi, bose turabazi, turabibona, tukurabikurikiranira hagufi. Ayo ni amajambo ya Ambasaderi Terence Ntahiraja, nta kaburungu nta gakwabu twakuyeko canke ngo twongeyeko, kabiyemeje ngo no guhaguruka kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Aya majambo arakarishe ya Ambasaderi Terence Ntahiraja yatumye twibaza akabazo muri mu masoko yacu. Mbega ubutegetsi bwa CNDD-FDD burinda buja kurara ku mugono impunzi zimaze imyaka irenga 10 mu gihugu kiri hakurya y'inyanja ya Mediterane ndetse no mu bindi bihugu by'akarere? Abarundi nabo basigaye mu gihugu bamerewe gute muri kino gihe ku buryo Burundi nyine bwakambuka kuja gushaka yabo ngabo, kandi biboneka yuko na CNDD-FDD yananiwe no gutwara neza ndetse no gutunganiriza abari mu gihugu. Aya makuru Ambasaderi Ntahiraja yaraye ashize ahabona, yaje kwemeza impungenge abahunze kandi baba mu Bubiligi ndetse n'ahandi bahora bashikiriza bagatukwa ko bariko barabwejagura babeshera umugambwe mwiza w'inkona. Byaravuzwe ko hari impunzi 4 zahungiye mu Bubiligi zironderwa bukware n'iperereza ry'u Burundi Service National de Renseignement. Mbere yo gushika muri Belgique, iperereza rya Ndayishimiye ryarabanje guca mu kindi gihugu cy'i Buraya kunononsora neza inyigisho zo kwica hifashishijwe ishano
hari abasendede FDD baciye baburira izo mpunzi zine kuko babona ko ari inzirakarengane. Aya makuru ngo yoba yaranashikiriye abatwara Ububirigi baca batangura kwiyumvira kugene borungika abapolisi bakingira izo nzirakarengane aho nyine muri Belgique. Umwe muri abo bane bahigwa bukware kubw'amakuru dukura amasoko yacu asanzwe yarabaye umurwanyi wa CNDD FDD akiri mu ishamba. We yavuze ko yanse ko Belgique imuha abapolisi, avuga ko nk'uwigeze kuba umuroberi akaba ataja mu bubari mu maresitora ngo azoja ariyubara ntibizomukubita n'iryahumye. Urwanko Terence Ntayiraja afitiye u Rwanda na Belgique rwoba ruva kuki? Mu mvugo Terence Ntayiraja aridogera igihugu cy'u Rwanda na Belgique. Ku bwa Ntayiraja ngo u Rwanda rwarakoze amakosa menshi mu kwakira impunzi z'Abarundi muri 2015, akagira ko arwagiriza ko rufise uruhara mu mvururu zabaye mu Burundi muri 2015. Ntayiraja asigura ko adatahura ukugene abahunze Uburundi kiriya gihe ngo hari amamodoka yabategeraga ku mupaka u Rwanda ruhana n'u Burundi bagaca babaha ikaze. Ntayiraja avuga ko icyo ari icyagiriji simusiga cerekana ko u Rwanda rwari rwateguriye guhungabanya umutekano mu Burundi muri 2015. Cyagirije ca kabiri naco nyine Ntayiraja akavuga ko Kagame ubwiwe ari we yasabira amaviza ku isi bamwe mu bari bahungiye mu Rwanda. Mu masoko yacu twagira dufate kano kanya tubeshuze ibinyoma bya Ambasaderi Ntayiraja. Abarundi n'amakungu barazi ko imvururu zo mwaka wa 2015 zitatejwe n'u Rwanda. Kajagari katejwe n'uwari umukuru w'igihugu Moise Pierre Nkurunziza yariko yidadirira ku kiringo ca gatatu cari kinyuranye n'ivyo abarundi bumvikanye. Na sentare yo muri Afurika y'ubuseruko ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yavuye yemeza ko kiringo ca Nkurunziza cari kinyuranye n'ivyari mu mategeko y'igihugu c'u Burundi. Aho naho Ntayiraja avuga ko amamodoka yategeraga ku mupaka Abarundi bahunze bakakiranwa urweze. Amasoko yacu tubona ahubwo ko abo nyine babikoze bakwiye imidari. None ngaho harimwo igitangaje, uwo wumvikana canke uwo muvukana aje kugutegerera ku rubebe urokotse igitero akaja kuguha indaro. Umuryango w'Abanyarwanda ufise ubucuti mu Burundi ndetse n'inshuti nyinshi, uje kuzitegera ku mupaka harimwo icaha nyabaki. Umugabo w'umurundi aba mu Rwanda aje gutegera umugore n'abana biwe bahunganye na banyinabukwe na banyirarume, aho harimwo icaha. Ni kuki Ntayiraja yumva ko abo bantu ico gihe nyine bategerezwa gupfa? Aho naho Ambasaderi Ntayiraja avuga ko Kagame yasabiye amaviza abahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda berekeza mu Bubiligi n'ahandi, naco nyine ni ikinyoma cambaye ubusa. Ntayiraja arabizi ko ata muntu asabira viza uyundi, ahubwo ubuserukizi bw'igihugu ibizwi nka ambasade aribwo bufise ububasha bwo guha canke kwima viza uwuyisavye. Nyamba Ntayiraja yibaza ko turiko turabesha, reka tumuhinyuze ko Kagame na Ndayishimiye bose ari abaperezida, umwe wese mu gihugu iwe. Harya Ndayishimiye ushobora guha Terence Ntayiraja viza yo kuja kuba mu Bubiligi canke mu Budagi? Nyamba ivyo Ndayishimiye yo bishobora, Kagame azoba yarahaye viza abahunze Burundi zo kuja mu bindi bihugu. Aho Ambasaderi Terence Ntayiraja avuga ko Bubiligi bukwiye gutanga abo yita inkozi z'ibibi zahungiye muri ico gihugu, ndakeka ko yibagira n'ingoga ko wenyine yemera ko yigeze kuba impunzi nawe yari inkozi y'ikibi.
naho yoba yahunze inkozi y'ikibi ntivyoca bisigura ko abahunze ubwicanyi bwo muri 2015 ari inkozi z'ikibi. Ubu rero karashize ingani urokotse ibitero vya CNDD-FDD aca yitwa umwicanyi, nk'uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buremeka inteba ishushe ku barundi bahunze. Akagohe kuri Ntahiraja na ba Ntahiraja. Wumvirije neza imvugo ya Ntahiraja uca utahura ko avugishwa n'ishari ridasanzwe. Cambere Ntahiraja we ntatahura kugene habaho abatavuga rumwe na CNDD-FDD, wabona ko ari umugambwe mwiza cane, nico gituma agera naho yita bahunze inkozi z'ikibi. Ambasaderi Ntahiraja arazi ko ari umurikiri asanzwe muri CNDD-FDD, urya muhari bambe umugambwe umaze gushimira nabi benshi. Ntahiraja ntarigera yandika amateka angana na ya Hussein Rajabu muri CNDD-FDD. Ndazi ko yoba Nkurunziza, Rajabu canke Adolphe Nshimirimana amateka banditse, Ntahiraja yoshikira nayo ntaho yoyashika nubwo yabaho imyaka 1000. Ariko ndazi ndakekeranya ko burya Rajabu yatorotse agasho agacahunga, ari nako Nkurunziza na Adolphe bazutse bagasanga bazukiye mu Burundi boca bahunga. Ntahiraja arakwiye kwibuka ko azomenya ko atoba impunzi igihe azoba yarapfuye. Impunzi ntizigira ibara kanaka. Masoko yacu kandi ico twohanura Ntahiraja n'abameze nkawe nuko atari ikosa kuba yarahisemwo kumira inyuma ya CNDD-FDD kuko uburenganzira bwiwe burabimwemerera. Ikosa ni ugushaka ko abandi bantu bategerezwa guhitamwo ibisa n'ivyo we yahisemo. Ntahiraja niyibaze nawe igituma atanse ivyo abo banka. Ico bikoze turasubiriye gukengurukira Ntahiraja kuba yaremeje ko intwara ya CNDD-FDD irara ku mugono abo batavuga rumwe gushika naho bajabuka inyanja ya Mediterane bajanye ishano ryo kurigita abanyegeye mu Bubiligi basanzwe bomowe n'iyo ntwaro apfukamira muri kino gihe. Ahubwo Ambasaderi Ntahiraja Imana imuduhera iminsi yo kurama azotubwire n'ibindi. Ndayishimiye we yahisemwo guhakana ivyo gufasha FDLR ariko gutera u Rwanda, ariko Ntahiraja we yaravyemeje. Yoba ari Ndayishimiye yivuguruje ubwiwe canke Terence Ntahiraja yarahurudutse. Kuko nyine twababwiye muri iki kiganiro Ntahiraja yakoreye ku muhora wa YouTube Main Switch 257, mugabo aserukira Uburundi mu gihugu ca Belgique yaravugiye ibintu bitari bike muri iki kiganiro. Tuvuye kuvyo kwariko tubabwira, Ambasaderi Terence Ntahiraja yaramaze akanya katari gato ariko aravuga ku gihugu c'u Rwanda. Yarerekanye ko u Rwanda na Belgique bakoranye mu guhungabanya umutekano wa 2015. Yongera aremanga ko ibimuvugwa ko ariko arakorana na FDLR atari ibinyoma. Kumva ko u Rwanda rwoterwa aha nta gitangaza kirimwo. Ayo ni amajambo bwite ya Ambasaderi Terence Ntahiraja aserukira Uburundi muri Belgique kuva mwaka 2019, aho yariko hatomora ko FDLR ibizi neza ko izotera u Rwanda. Abatabizi neza tubibutse ko FDLR ari umuhari w'inyeshamba z'abanyarwanda bahunze bajeje gukora ihonyabwoko ry'abatutsi mwaka w'1994. Ambasaderi Terence Ntahiraja yemeza ko hazi neza ko u Rwanda ruzoterwa nabo
avuga ko rwirukanye mu mwaka w'1994. Mu kubishimangira Ntahiraja agira ati abahunze wizera ko bazoheba igihugu cabo gushika kw'iherezo. Ntahiraja arumvikana mu mvugo ko inyungu za FDLR nawe nyine zimuraje inshinga. Ni kuki imvugo ya Ndayishimiye kuri FDLR ivuguruzanya n'iya Ntahiraja? Mu vyo tumenyereye haba mu Burundi canke mu bindi bihugu, bashikiranganje canke abaserukira ibihugu vyabo mu makungu bakunze gucunga ururimi rwabo kugira ngo ntiruhave ruvuga ibihushane n'ukugena umukuru w'igihugu aba abona ibintu. Yamara rero iberutse gutangazwa n'uyu mwambasaderi biravugwa cane biravuguruza cane vyaheruka gutangazwa na nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Kw'igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 tubibutse yuko Ndayishimiye yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru Jeune Afrique abazwa ko yoba akorana na FDLR. Ndayishimiye yararahiye ararengwa ko atoshobora gukorana na FDLR, mbere yabise abicanyi mu mitego yose. Umumenyeshamakuru Romain Grace yagerageje kumutega mu kiganiro. Ndayishimiye yagumye ayisimba arerekana neza ko no mu ntambara zo muri Kongo abasirikare b'Abarundi batigera bagwanira hamwe na FDLR. None Terence Ntahiraja ubwo arazi ko aho asa n'uwaseseye agafu shebuja. Mbega shebuja nk'ubu yiyumva gute mu gihe ivyo yafukafutse vyaraye bishizwe hanze na ambasaderi wiwe amuhagarariye muri Belgique? Kw'itegeko Terence Ntahiraja azoshobora guca abogozwa. Ntawuzi ko yoba ari Ndayishimiye yatumye Ntahiraja kwemeza ko ari abakorana na FDLR mu gutegura gutera u Rwanda. Igishoboka coco Ntahiraja ashobora kuba yarahurudutse yibaza ko ariko avuga ibija kunezeza abasendede FDD, yaba Nkurunziza canke Ndayishimiye nta numwe yari bwubahuke kwigamba ko bariko barakorana n'inyeshamba za FDLR gutera ibitero vyo mu Rwanda. Ntawubizi ko CNDD FDD isanzwe ikorana na FDLR ariko vyohora bigirwa ibanga mu butegetsi, nta muntu yahora avyemeza ku mugaragaro. Ico gitangaza twaraye tubonye kuri ambasaderi Ntahiraja gusa. Ambasaderi Ntahiraja nta na kimwe yabeshe mu mvugo yavuze kiretse ko yaseseye agafu sebuja Ndayishimiye. Ico nzi coco nuko ukugangabuka nk'uku kose bitoshobora gushika mu kwaha kwa ambasaderi Edouard Nduwimana canke Wirinyamitwe. Tubitse ko haciye iminsi abatari bake batangaza amakuru yo kwizera yavuga ko amanama ari urutavana ko hagati ya Terence Ntahiraja n'aba FDLR baba muri Belgique, ngo boba bamusanga mu biro iwe bakaganira bivuye inyuma kandi biyugaranye. Ababibona bakeka ko Ndayishimiye yoba ari we amutuma kubakira kugira ngo bafatanye gutera intambara ku Rwanda. Aya makuru igihe twariko turayatangaza abanywanyi ba CNDD FDD baradutukagura ko turiko turabwejagura. None ambasaderi Ntahiraja yaraye agize neza mu kudukura ko iceyi. Yaraye agize neza kuko abarundi bose nyine batahuye ivyo batahora bamenya biriko birakorwa na leta yabo. Bibaza ko Ntahiraja ashobora kuba agendana akagorane kuko ariko aravuga, urabona ko umutima umengo nturi mu nda. Mu maso haba Ntahiraja, mu maso ha Ntahiraja uharavye ariko aravuga ubona umengo haratekanye, ariko mu kanwa hiwe hoho ukumva ko hamandagara
nko ku mumano intembagara cane. Kirya kiganiro yatanze unacumvirije neza usanga Ntahiraja avugamwo ibinyoma vyinshi bicuritse, ikindi cumvikana mu mvugo iwe n'amajambo akoreshwa n'imbonerakure ku bantu mumaze kumva uko imbonerakure nka Shabani n'izindi zishongora, ni nako Ntahiraja yishongora. Uyoberwa ko hariho havuga umwambasaderi canke imbonerakure ukumirwa. Kuri ubu ngubu rero nguraje itiro Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu kuba yategura ibitero ku gihugu cibaye c'u Rwanda ni General Godefroid Niyombare ndetse n'abo bahungiye muri Belgique n'ahandi hatandukanye kw'isi. Mu gihe Ndayishimiye ariko aravuga yuko agomba kubanza gutera u Rwanda, General Godefroid Niyombare nawe ari kwiyegeranya ku buryo bukomeye cane kubw'amakuru ava mu bamwegereye avuga yuko yoba ariko arategura nawe nyine kubogora igihugu, ko Ndayishimiye atatuma Ndayishimiye na CNDD-FDD babandanya kwica igihugu, kuko ibi ngibi yabirwanije kenshi ngo nimba Ndayishimiye atarikebutse ngo akore igishoboka cose ngo yongere ateranye abana b'u Burundi, yikubita agashi maze abahuze, akora amatora ahurikiyemwo bose kuri ubu ngubu, ko yihanganye bihagije kuri ubu ngubu agiye gukora igishoboka cose. Ni mu makuru yandi tuza kubabwira ivyo amajambo Godefroid Niyombare ndetse n'abamushigikiye batangaje ko ibintu bigiye kuba mu Burundi mu gihe Ndayishimiye atakitegurira gufatanya abana b'u Burundi bigiye kuba agatereranzamba. Kuri ubu ngubu ni amakuru tukiriko turabatohoreza, mu kandi kanya tuza kubashikiriza. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.